reka dutangure tubaramutsa izina rya Yesu. Hanyuma nk'uko mubibona tugiye kongera kwiga cya cigwa cacu dusanzwe turiko, aho twabonye ejo ubushize ko tugiye gutangura icigwa ca Nehemiya, kikaba arico turiko. Uyu munsi twaba tugiye ku cigwa kigira kabiri, nk'uko mubibona turi no ku munsi wa mbere w'indwi. Icigwa rero ca kabiri kivuga ngo Nehemiya aronka amakuru mabi. Reka kugira ngo twinjire muri ico cigwa tubanze duhe ikaze umwe muri mwebwe kugira ngo tuyobore n'isengesho. Reka dusenge Imana. Turagushimiye nyene icubahiro mwami Imana muvyeyi mugororotse n'aho icubahiro. Amen. Tugushimiye ko ugiye kubana natwe muri iki cigwa, tugusaba kugira ngo ubushobozi bwa Mwami yawe butwebwe mu izina rya Yesu. Amen. Nehemiya aronka amakuru mabi. Ubushize twabonye mu ntangamarara ingene abayuda bajanywe inyagano, ingene bariko barataha batororokana, ariko ko muri ico gihe batari bwatororokane ngo bakwire bose. Rero Nehemiya iyo yarari nkuko twavyumvise, kubera ko yari asanzwe ari ku kirimba nk'umuherezi, rero iyo yarari yumvise amakuru mabi ayabwiwe na murumuna we, umuhungu bavukana, amubwira yuko Abisirayeli abayuda bari barajanywe ari nyagano, bari mu makuba adasanzwe, bari mu bihe bigoye. Kandi muri iki cigwa bagenda batwereka ko n'uruzitiro rw'i Yerusalemu rwari rwarabomotse, ubwo bagerageza kurusanura kubera ko inguvu zitari nyinshi, abakora igikorwa bari bake. Ni ukuvuga muri ico gihe igikorwa nticagenda neza, vyatuma n'ivyo bahaye barubaka biguma bisenyuka. Rero Nehemiya iyo yarari ayo yari amakuru y'incamugongo. Tubona rero nk'uko twabibonye mu ntangamarara, Nehemiya naho nyene atahengeshanije kuvyereka Imana, aho tubona yaciye yicara ahantu aricurikira ararira maze asenga Imana kugira ngo ibe yoshobora kwigaragaza mu bikorwa ubwoko bw'Imana bwari burimwo. Rero nk'uko twabibonye n'ubushize, Nehemiya yararajwe ishinga no ku gikorwa c'Imana gitera kija imbere. Ariko rero abenshi mu bari bavuye mu bihugu bari barahungiyemwo, bashitse i Yerusalemu ntabwo bashikiye ku gikorwa ku gutinya ko bashobora gutegwa ubugira kandi. Rero bica bituma igikorwa c'Imana kitabandanya kigenda neza. Noneho aka kanya Nehemiya ahindukirira Uhoraho, ntabwo yigeze acika intege kubwo kubura ukwizera kw'abantu b'i Buyuda, canke ngo abashire ku rugero rwo hasi, canke ngo yemere ibindi bintu uko abibonye ataco arinze kubaza. Nuko rero Nehemiya arapfukama maze asenga Imana. Rero muri ico gihe turabona ko natwebwe uyu munsi kugira ngo hagire ico dushoboye gukora cose, nuko twobanza tukavyereka Imana, nkuko Nehemiya yasenze asaba Imana kugira ngo ibikorwa abayuda bari barimwo byo gusanura urusengero rw'i Yerusalemu bigende neza, nuko yavyeretse Imana arasenga. Nuko icigwa co kuri uno munsi wa mbere kivuga. Murakoze cyane. Turabona yuko yazaniye inkuru Nehemiya n'uwo bize ngo Hanani, yari ngo mwene wabo. Bigaragara yuko yari mu bari baramaze kugenda, ariko abonye ikigoba kiriko kiragenda nabi acabwira Nehemiya, azana inkuru mbi. Ico nabonye rero impamvu yarabwiye Nehemiya ni kubera yuko Nehemiya ngo yari umukevyi ku kirimba kwa Kazerusi umwami. Kuba yari umukevyi birumvikana yuko yari kugira icyo abafashije, kuko yari kuvugana n'umwami ati nyabuna nyakubahwa, urazi yuko waduhaye uburenganzira tugende kubaka amago biriko biragenda nabi. Kubera ico uwo mwanya w'icyubahiro wo kuba hafi y'umwami yari arimo, nicyo gituma mwene wabo yamurungikiye inkuru ati nyabuna rabi ingene tuvugira ku mwami kuko turiko turaburabuza. Rero nawe ikintu gihambaye tubona yakoze
ntiyashotse ajya kubwira umwami Aritazerusi, ahubwo hano batubwiye ngo yaciye abanza arafukama arasenga arisonzesha. Yagiye kuvugana na Aritazerusi nyuma y'uko yisonzesheje umutwaro yabanje kuwereka Imana. Ikintu kirahambaye cyane. Iki kintu nibaza ko gikomeye cyane mu buryo bwumvikana, kubera yuko igihe abantu b'Imana natwe mu buzima bwacu bwa gikristo muri iki gihe dushikiwe n'ibibazo, mbega uwo twitura ubwa mbere ninde? Hari igihe biboneka yuko umenga tugira twiture umuntu wo mu isi nk'umwami ashobora kugira icyo atumariye, mugabo mu by'ukuri twihenze, kandi uwo twategerezwa kwitura ubwa mbere ari Imana. Aka n'akarorero keza Nehemiya yatweretse mu by'ukuri kakaboneka yuko ari ibintu bidasanzwe. Ego murakoze murakoze, ndabona icigwa cyatahurise. Reka mu kurangiza dusabe ane data turongere mu isengesho. Turagushimiye kandi muvyeyi wacu, kubera yuko wasohoje amasezerano kuri Isirayeli ukumva gusenga kwa Nehemiya hamwe na bagenzi biwe. Natwe dufise ibitugora byinshi muri ubu buzima, turasabye kugira ngo uduhe umutima wo kwama tugufukamira dusenga, hanyuma nawe utwumve wamutugirira neza mu bihe byose. Tubisenze mu izina rya Yesu, amen.